mbaje ikibazo abantu bose bakunda kumbaza abantu benshi bazi ko filime yampaye amafaranga bazi ko filime yankijije uri boss lady yego ariko urabizi ko ntari mu boss ndabizi muri Paris ko utari mu boss aha nahindukitse rero filime sinovuga ngo irahemba nukuri ntacihemba filime ego yarampaye abantu naramenyanye n'abantu batandukanye kubera filime nibaza ko ubucuti bwa mbere inyungu ya mbere nico nayikuyemo Linda gatoyi aza kuducira ku muri eh oh yareka alright so guys let's by the way the Black FM got the star system we are from Monday to Friday ni www.blackfm.com alright so social media ndike Black FM no shaka bicicenda icyumva ni rya Biggie kundi ruhande Jean Patrick Vodo randi promoter si hari rikumuswa benazo bahari kumbozi bigezakazi kamiso kiradio bamutumyemo ariko tugwe mizigare the star system kwiki social media umutwe dufise mwamamaza kumwumva warize ngo agwamagaye ngo riratwumve Ujya kimwe amafilmu ngo ariza guhamagaye. Karibu cyane. Murakoze. Biraza. Akaje yikwegira agenda ukayikinisha ukagishukuvyo byose. Nta kibazo. Big mbwa nawe utwaye kirundi kitari ico. Vuga ati iyo trepied ya micro urashobora kwitaratambisha ukungu byifuza. Ico si kirundi mbwa nawe kuvuze gusa. Trepied ya micro. Basi ukuguru kwa micro. Micro ni je nagerageje. Micro nayo. Micro ni kimukirundi. Kivugiramo. Dodo karibu cyane Dodo. Murakoze. Umeze neza. Cyane gose. Why Dodo fashion atari Dodo film canke Dodo bindi daza? Kweki wakwise ni wahisemo kuvuga Dodo fashion tavuze ibindi. Igituma sije nagiyise kwanza. Nabantu bari inyisi bivanye n'umwuga nkora. Okay. Bivaye n'umwuga ukora. Okay, karibu rero muri Black FM uyumva gute ndibaza njyambe uje ngaha abo hasanze gute duhera amanota by the way kuko ndazi ko biri kosi udushimire cyangwa tugayire n'abantu bacenga baba manano babona ibintu byiza ukamabibona ti fresh sana hasa neza hari abantu nkunda mu majambo make naryohewe waryohewe cyane Biggie maze kwanza nkunde gatoyi je ndakunda abantu bavyibushe Reka Biggie sindiko ndactinga movie ndiko ndabikubwira bikova ku mutima bana nanziko dufise jewe ndakunda abantu bavyibushe biraye muri kamera neza bisubire ndiko ndabimubwira ujya mu sivyo kandi ga uco mpinyuza urabona umuntu avyibushe afise inzigo andika comment gato ngaho hasi kirazira urabona umuntu avyibushe agira madeni aherana utiora herana okay nindi utavyibushe ufise inzigo uranaherana commentaire hajya munsi baze kutwandikira sibyo none Dodo kuva muri ibihe kukibiba hamwe na Black Hearts nizitatu mbona uvuga zimaze ku wagize n'izindi by the way no kwa ni macha no kwa Abel nandi atadukanye dushaka kutubwire background yameze gute kuva kuri ibihe ugikrea YouTube channel yawe gushika ino saa cyangwa before ugitarakira YouTube channel yawe Dodo ninde bimeze gute murakoze cyane novuga ntaratangura no gukrea channel yanje namye ndi umunyamwuga namye ndi umuntu akunda filme nico gituma gushika none munsi filme aho ndayumvise ndirukayo sinkina muzanje gusa no muzabandi ndajayo kuko si ibintu byiyadukiza ni ingabire iri muri jewe ntibiba byoroshe gukora filme ariko Imana iranshoboza nkabona byabaye tugashika ku ndoto zacu nubwo ivyo twifuza ntitwigera tubishikako twama dufise ibindi dushaka gushikira ariko bikatugora ariko buke tuzogenda turabishikira rero filme jewe iyo nkoze filme mba numva umenga ndatanze message ibindimwo menga wewe nayikubwiye nanaka nayimubwiye umwe wese umenga yumvise ico nshaka kuvuga hama kikamwubaka umutima Dodo je nkundira gatoyi ubanze kwanza unsubize inyuma amace tuje imbere utaratangura gukina wari ufise ivyifuzo n'ivyumviro kandi warabona swat utabona ninde warabona karashika atari karashika warabona Tanzania warazibona nasha kumenya ico gihe indoto ziwawe zangana gute muri secteur ya filme kuko hari ibindi bintu kumbura ico gihe wakora imbere yuko utangura gukora filme
byari bimeze gute gaho? filime jewe nkuko bivuze ngo hariho za ninde hariho ayo makarashika nibyo twarabiraba ariko jewe filime nama nkunda gukina mu mateatre ivyese ndi umunyeshure mugabo simbone ko n'ubundi nakoze ivyo nipfuza filime natanguye kwiyumvira jewe ndi mu mwaka w'8 mugabo nta buryo nari mfise sinabona inzira nkama ndiko ndasaba abantu bakina amafilime bazonshire mu mafilime yabo bamwe twarabandikira ntibatwishire kuko byari bigoye kubabona abandi tukabatelefona bakatubwira ati nzokubarira niyo mpamvu jewe uno musi iyo umuntu asabye gukina filime donc ndamushire muri filime yanje sindamuhakanira ntuma ntiga ikibanza ciyo nkazomuha akine uwundi munsi muga sinigera ndamwankira kuko narababara jewe hari igihe twabandikira ntibatwishure ico ni ikintu ca mbere cambabaza rero nkama nabisenge amen je narabisengera navuga mana uzomfashe nzokore filime nze numve nyine ko nanje bya bindi shaka basi nabikoze nkama ndiko ndandika utuntu nshaka kuzokina mugabo ntabone inzira kuko n'umugabo ntiyabikunda amaze no kuja kubaka narumva nyene ko nokora filime ariko nkumva umenga sinoronka ukuntu ndabimusaba ariko buke ntangura kuvyinjiramwo ntangura kuza ndaja gukina mu mafilime y'abantu muga nkaraba utuntu nkina ko tudahava dutsitaza urugo rwawe hama gutyo buke Imana itindira bikora nanje ntindandagera ku rwego numva ko nokora filime yanje yise ibihe niyo filime ya mbere natanguye gukora kandi abantu barayikunze cyane barayikunze kuko ni filime yarimwo message ziryoshe zigisha cyane abakenyezi rero gutyo ntinda nyene ndagera aho ngeze uno munsi ndabifashijwe n'abantu kuko byose twagiye turabifashwa n'abantu hari uwo nabwira ati ndabuze amafaranga akanterera rero abantu Imana ibahezagire bagiye baramfata ukuboko nabo baranshigikiye mwibi canke biriya kandi nono munsi ndacabona ikiganza c'Imana gikora amen yego Bigi ibuka twatangura n'ijambo ryo muri Zaburi 128 wasovye ndumviriza ndagatoyi umurongo cingana gato mugabo niho hawo nyene hari kwavuga ngo ico uhoraho yagize gute canke ico uhezagijwe isuka ryo kiba cavuye kuhoraho sivyo kumbure ariko atubwira neza yuko hariho abandi bantu batumye ashika ku ntego kumbure ivyari bigumye iwe ico gihe ariko no munsi biriko biroroha nashaka kumenya umunsi wa mbere ufata positive nanje muri filime sasa rero barahamagaye ninde yagwamagaye ubwa mbere kirase yuko indoto wari uyifise nkugwamagaye ubwa mbere umunsi wa mbere nja muri filime nahamagawe na Kamikazi Sandrine yego okay uzobaho nanje nzobaho gatse bwira mugeza mirakomeye cyane by the way rimwe na rimwe kwiransa cyane mu nk'ivyo nk'abigembe canke abamamarira abagora cyane bamwe baravuga bati mugiye mu bitandero mugiye muri binabiri anye mugiye kuba abagore babanaka urambaye n'ivyo byaravuzwe sindakubica ku ruhande urabizi nawe barakuvuza urabizi ariko nshaka kumenya canje ngizo muzibamwo gute nk'abantu bakira amafilme situ abigembe canke abamama bigenda gute mu mafamiye murimo ubwa mbere bavuze ibintu nk'ivyo narumva bishavuje nkumva biranteye agahinda nkumva nobiheba ariko no musi ivyo nyene nivyo bimpa ingufu zo gukora kuko nk'ubu nkawe urashaka kumbwira ngo wewe ngo bijya bintu kina ngo ntibiryoshe bijya bintu kina none donc nk'ubu nk'akarorero ndashaka gukina ndyamye mu gitanda ndyamanye n'umuntu w'umugabo kandi usize umugabo wawe muhira ego abantu benshi barakunda kuca bibaza yuko namba nkinye ndyamye urya mugabo turyamanye bo babona ko umenga twakoze ibindi bintu ariko mwagiye kuri frequency rero mparanca ndababaza ikintu kibi hajya ahantu ntituba tuhari turi babiri gusa haba hariho umukameraman tuba turi nk'abantu nka batandatu twese bose hariho abajejwe kuraba bijya turiko turakina ko mubikina neza yego ko tubikina neza
none ivyo bintu mwiyumvira mwumva twabikora hari abantu bangana gutya nabigoye rero bobo abantu baraba filme hari igihe bibaza ko bijye tuba turiko turakina ata muntu umwe ariko aratubona ico rero naragenda gitanga ko umuco gatoya ku muryango uyu muryango wanje ivyo nta ngorane umufasha wabibona gute ivyo nta ngorane aragushigikira n'amahoro menshi mwahuye wirimwo cyangwa mwahuye atavyo urajamo tabiriwe ushabuse yakunda ivyo nyene yakunze umusitari kazi ariko gatoyi ndashaka kumenya nizihe sequence canke nizihe plan bakubwira ukine bikanka kuzikina kubera ko wibutse inyungu z'umuryango zo barizihe uno munsi nta plan imwe ntokina oso mu centrale bivana nuko filme yanditse nkasanga biri ngombwa ko ndamusoma no musoma wow okay Biggie everybody hange nigenda Pabilo Biggie reka tugere bukebuke jewe ndi umucineast nico gituma ngenda batongo ni frame by frame cyangwa sequence by sequence gato kuko Biggie muri cinema unyerera gatoyi ikiganiro kicagifa sindi ko ndakubesha mbwa tugitware bukebuke twingengane okay atubwiye ati nta plan nimwe canke nta point nimwe muri scenario irimwo canke hall irimwo iyo murenda gukina sebo uno munsi baratubwiye ati tubonye umukobwa ari gusa yirutse mwibarabara agize imetero hafi nka 5 mugabo abonye undi muntu aramwambitse ubu rero tugiye dufate tugufilme uve mu radio Black FM gushaka kwikaburimbo utazambaye ivyo bintu oya bwana we yori exaggeration ha no oya iyo ni filme urumva kivodo en fait filme nyinshi nkina ni zanje kandi nije ndazandika okay acha yandikizoroshe nukuvuga wandika filme zijyanye n'ubuzima bwawe oya bworoshe yapana ubuzima bwa Dodo bwo mu bukumi nubu aho tugeze kuri etape y'imiryango zirimwe ubuzima bwa buri muntu wese mugabo ivyo sinibaza ko no mu histoire yanje no bafise canke mu byo ntegekanya kuzokwandika ivyo nta birimwe byuko hazobamwo ngo umukobwa ngo kuri muzu ngo agire oya bivuge yuko nka Dodo ashashemo kakantu k'ikirundi kwiyubahiriza twiyubahe ego alright ivyiza cyane by the way uko bikosi ngira ubwetse festas uko n'abakobwa bakimba kuri ibintu nk'ivyo ubwambe watangura mu bandi kuko ibintu vy'iwawe watubwiye impamvu yatumye ukora icano yawe n'ibiki n'ibiki cyo kumenya challenge ahuye nazo uri kumwe na Abel nduwaye Abel nduwaye cye n'amahoro aravuze vyinshi ariko dushaka duha umuco ntavyo haravuze ko dukundana duha umuco rero numvise ko ari byo shaka duha umuco tubwire by the way okay ndazi ko bikosi warambaye Abel arambaye ariko uko bikosa ntivyabaye tubifata uko Abel nduwayo kugira batuvuge nibaza ko boba batwawe n'ibishobisho bya filme twari ko turakora seri yanje ukibiba twaramaranye umwanya munini cyane mugendana muri kumwe ego kuko ni seri yanje nka yose yarigizwe n'abantu batatu yarigizwe na Jew kagegwa na Abel kagegwa n'uwitwa Grace ni ukuvuga abo bantu batatu nibaza nko mu ndwi twarabonana inshuro nka 3 canke 4 mugabo wowe urazi ko n'ukwezi kwera ntakubonye tutabonanye neza cyane ariko rero ujya Abel nka 4 mu ndwi twarabonana rero hariho nk'umuntu yashaka numvise umengwa n'agapfunguje hariho nk'umuntu yashaka kubona turi kumwe no munsi ejo nagaso akatubona higeje akatubona uwo biba byoroshe kuca yiyumvira bajya abantu ko bagumana biba byoroshe kuca aja kurema ibindi bintu arazi ko n'abarundi twimereye abonye abantu babiri bari kumwe kabona inshuro zirenga 2 abibonamwe ikindi kintu jewe namba turi kumwe ndiko mpiga inyungu ziwanje kandi na Abel hari kahiga inyungu ziwe kuri jewe twe turi mu kazi rero uwo muntu agaca yiyumvira ivyo nibaze rero ko kugira ivyo bavyiyumvire byo bavyavanye n'akazi twari ko turakorana
nibaza ko batavyo bakivuga. Biramaze gushikira muriko muragira ikintu bita repérage cyangwa kuropera kugira mushoye kumenya tuzokirira ngaha anye tuzogira ku ni bita ngo basani bakino gihe ngo ni bayita gute muri kino gihe ngo ni location mwatwe muri cinema ni repérage ugasanga mugiye kuraba nk'inzu cyangwa nk'ihotel runaka muri nk'abantu babica nke batatu hagaca hasigara amajambo menshi cyane avugwa ngo abantu bavuye mu hotel bavuye mu bindi bintu ayo majambo iyo agushikiye uhora uyabungabunga gute cyo ntibirambako bikubaye ko nk'ubu bice bigenda gute erega kifoto bimba ivyo basi babivuze reka dufate ko babivuze mugabo jewe ntavyo nakoze kandi muri jewe ndamahoro wewe wabivuze niwe umutima uguma wagiriza niwe ufise ikibazo jemba ndamahoro nane ko ataco mba nakoze ko umutima wanje uri hamwe wow jewe akabazo mfise ni kamwe surtout kujenza kuri filme zawe ibintu vya technique n'ikifoto niwe mubizanye jewe vraiment technique vya opérage n'ibiki navyo nzi muranyihanganira cyane filme z'u Burundi besha ari dogotama yabiri muri nk'imiziki mu rusange ndetse muri rusange ariko madamu yikora wowe zidanaza gute winguka gute niki umaze gukora muri filme ibibazo bitatu cyarimo mbaje ikibazo abantu bose bakunda kumbaza abantu benshi bazi ko filme yampaye amafaranga bazi ko filme yankijije uri boss lady yego ariko urabizi ko ntari mu boss ndabizi muri Paris ko utari mu boss aha nahindukitse rero filme sinovuga ngo irahemba nukuri ntacihemba filme ego yarampaye abantu naramenyanye n'abantu batandukanye kubera filme nibaza ko ubucuti bwa mbere inyungu ya mbere nico nayikuyemo kuko abantu nibo bintu bavuga ko hasukanye butsibuye bivuge ko bajya baguhaye nka Dodo fashe saza korera muri Le Parisien bikora muri nuze yakangaye tubwiye ya kabiri nimero 109 na Sangiza ijana n'ishenda n'ijana na cumi ubivuge ko bajya abantu ronka dini façon dino tubashaka kuza gu ufite ukoresha izina rya muri film ugira ukore udate n'ibikorwa byawe cyangwa ibintu byawe reka kwihuta twende bukebuke rero jewe uno musi namba nkora filme sinovuga ngo ntaco yampaye yarampaye abakiriya ari uko nashobora kuza ku kazi wanje kubera yambonye kuri YouTube agaca nagura atarafise gahunda yo kugura ico rero ni ikintu novuga ngo cyaratumye basi izina ryanje ryaraduze no mu kazi kanje kubera filme rero ubundi mwanya sinovuga ngo filme ntihemba nico ni ikintu yankoreye ico urumva namba ku munsi haza abakiriya batanu hariho babiri baza kubera bambonye kuri YouTube bambonye kuri page ibintu nk'ivyo Dodo reka je ncijo gatoyi nivugira ati uno munsi ku bakenyezi bafite ubwiza canke uburanga mu Kinyarwanda bafise ubwiza ariko bagifisa amasoni yo gushobora kuza guparticipa muri cinema nakaye kamo ubatera cyane kugira abonyine bijuke ariko baze gukukiriza ikivi aho mukigejeje uno munsi muri cinema akabona batera nuko botahura yuko ivyo turimwe no munsi ningabire tuba turiko turasohora rero nawe namba usanzwe ukunda filme canke wifuza kuyikina ntucike intege ingo dufatana amaboko dukore dushire umutima hamwe dukundane icyo nshoboye ndakikwereke nawe icyo ushoboye ukinyereke hama tuduze ikivi ntuhave wumva ngo urumva ngo jewe ngo kubera ndi umukobwa ngo sinokina ngo ndiko ndakinana n'umuhungu cyangwa sinogirane oya wewe namba uri kurakora ibintu bikurimwo kora hama wibandanirize uri gukora ibintu donc namba ari message uri kuratanga hariho umuntu uri kurarokora umutima ariko arabona ijya filme yawe hama namba yari karaja mu ntazi mu bitaroranye akumva ko yokata kubera ijya filme yawe rero filme yawe namba ari filme ifise insiguro ntureke kuyisohora ngo nakangwa azonyiyumvira uko abakinyi ba filme tuzwi nabi rimwe na rimwe ariko jewe ndamahoro ndatekanye ndabikunda kandi nzobibandanya ndetse n'abankomoka ko bose nifuza ko bazotorana umwuga wanje tara indimwo abana banje zobabemwo kuko nabo nyene n'abakinyi ba filme rero
ivyo ntibiduca intege twebwe hari igihe bakwandika kuri Facebook bakagutuka bakagira nte yaba turi abantu bacika intege tuba twarabihevye mugabo kubera ari ibintu biturimwo ntitwigera ducika intege Dodo je mu kurangiza kugira abantu bacu batwakura nashaka kumenya niki kintu gituma amareresi y'u Burundi atitabira akamuza makungu kama festival atandukanye hirya nino ivyo bintu bitumwa niki nibaza ko ari kudahuza ku bantu bamwe muri filime ikintu kibuze n'urukundo urukundo nyakuri nibaza ko haba utuntu tw'utugwi ugasanga jewe ndi kuri kote ya naka nawe ari muri kote ya naka cyo nico kintu cagiye kirica filime y'u Burundi ntibashira umutima hamwe ngo bakorere hamwe baje inama donc hajya abantu bamaze kuba baje hamwe bagahurira ku kintu kimwe niryo terambere yego umuti n'uyuhe umuti nuko twese twokumva ko dukwiye kuba bamwe twese turiko turashakisha tukiriko turarondera hama tukagira urukundo hagati yacu tukumva ko twese dukwiye gufatana mu nda hama tukagira natwe aho twishikanye yes Alright, 65 qui de Star System il a donné Black FM mu cyaka ni bicicende cyumva ni Gabigi ko Jean Patrick Ivodo nababwiye ko Landry Promoter atari hari ariko niko musi wa mbere ari ngaha bivaye n'akazi yesa biza mutumye mutu kumwe na Dodo Fashion canke hado ba Dodo byabagiye batandukanye why kuri YouTube udakoresha izina ryawe nyene Dodo Fashion tuga kora tubwira ahubwo izina ukoresha kuri YouTube y'amarizi je ndarizi bagiye abandi barimenye nkoresha kuri Facebook yanje ni Ndayize Donate ariko page yanje ni Dodo Fashion nibaza ko abantu benshi bazi Dodo Fashion nico gituma iryo ari ryo mpora nkuza ariko Biggie ariko gateka films nayo so gateka nayo gateka nyene n'izina rya channel yanje numvise no gitirira umwana wanje niwe yitwa Gateka ariko okay nuvuga kuri nicyo ndakubaje musa kuri YouTube ukoresha izina ryitwa Gateka Films right Gateka Films numvise nyene nakoresha Dodo Fashion okay ariko Biggie okay chap hello avyitafye naye ni fena ye Biggie yagisugenza avuze ati Dodo Fashion Dodo niwe ariko fashion nayo n'ubuzima ajya akazi n'ubuzima neza cyane fashion n'ubuzima bwiwe n'umuryango wiwe uno munsi n'uzoza hari inyuma suga yuko rero Dodo niwe n'uyu tubona gutya ariko no fashion man asamaye cyo bigumugabo rero kubera bikunde ifo ko bifatanya no kuvuga iryo zira rya Dodo rize gukora ubwo buzima murakoze 65 aravuze ati hero muri kuri Black FM nanje umutumira arandyoheye asiga kanimero ko tuzomurondere nanje mpana ndimwo kweri ndineli bayene kugira ngo yasiguye ariko wavuze ati murakurondera mwakira okay neri nguza guseka kanimero katuta mukunzi wa Black FM tutubandana ikiganiro hello kirere si ciza ibi vino musiga birakomeye cyane ari wavuze ati hello Black FM bega rubatse afisa abana bangahe Dodo oui kumenga uci ukwama abantu benshi bakunda kumva ico kibazo urubatse nimba wubatse koko nivyo hama ufise abana bangahe tubamenye sinubatse ariko mfise abana gukora ibintu bibiri bidasa sinubatse ariko ndi mama w'abana bangahe mfise abana babiri yes urumva ni Dodo yahezagijwe umuhezagiro Biggie unkundire ajye anye na nasome gato mbwa muri Zaburi 28 rimwe guca kuri kabiri uravye naye baragukosora hari oya nivyo Biggie nivyo Biggie ari baragukosora ntumpeke gatubandanye reka tubandanye dufise iminota 3 duheraheza abavuze ati mwaramutse amarohama je ndi umuntu ufise iyo mpano yo gukina na jewe akorera hehe byo kunda ko yokorana n'abandi dinosa mu Buyenzi
muntu uri kura dutelefone ucishiremo n'abana bato uzana abakuze allo. Oh my god acatinya. Ariko nivyo ko imvise yuko dudafise abana nawe umwe basi erega afise abana wenyine afite abana birakaze. Ukorera he Dodo? Nkorera muri le Parisien, deuxième étage, numéro 109, canke 110 hamwe mwaho arantora. Okay. Hama amarepetition ya cinema ya filme mu bategurire kugira kuri nka jewe nafise etike nishikana muri ville mugamwaza direct ni gushahwa mu amarepetition mugirira hehe amarepetition hanyuma mu bikora ryari na ryari. Repetition za filme tuzikorera mu rugo iwanje. Namajahe mba Mutanganoro. Hari amaveni hari aveni mutsinda. Oya noneho yamaze gutanga ikibanza kuri Le Parisien. Genda uhashike cyo guha vyose ko nshugena muri repetition atagutumiye none. Ariko bigi muri fashion hari repetition bagirirayo. Oya ojyane ko yamuhure. Hajya kumutanga ni filme. Muri fashion dutanga umubonano. Okay. Yavuze Dodo ndamukunda cyane ndamukurikirana cyane akina neza mugira ati felicitation. Mukina neza ndabaramukije ba journaliste beza ndamukiriza uwo mutumire Dodo ndamuteye intege cyane Imana ibandanye kumuja imbere hama nanje aramfasha anyigishe anyigisha kina filme ni Brigitte. Murakoze cyane. Uno munsi abakenyezi bari tayari. Je nazi kuririmba bari masipe. Yavuze ati je nazi kuririmba cyane ariko naribuze okay narabuze umfata ku mugongo ni Ozias Sewase aka Orokes Kivodo upo nipo Mungu wangu wegeze birebereye ati bo barakunde na Abel. Oya nitwakundanye n'umukorege. Wow. Bugi bese zabe navida disimba. Ndende vugisha ukuri sinde umwana mubi mumbabarire. Ariko bigi zisome. Erega bigi ukuri gushira mu kuyaga. Impamvu na disivye yari yamaze kuvyishura. Yavuze ko mbere abe bari ko gukina bisanzwe. Wow. Okay, hari wavuze ngo ngenda kwere, hari wavuze ngo wa mbere yavuze ngo. Je office makuru yuko Abel mwagendanye. Kandi mwabipfuye n'umugore wa Abel. Babipfe n'umugore wa Abel. Ukuri gushira mu kuyaga. Uri kwatubesha mvugisha ukuri. Uye ntavuze n'izina ryiwe. Umunsi mwe nzomuzana mu Kaberi tukorana ikiganiro kugira abafanzi bumve ko ari amahoro. Bashira amazinda. Yego. Cyane. Okay, hero uwo mumere Dodo arashoboye jewe nguma ndaba filme yiwe mbe nta bindi bishasha Dodo uzovyatsa ryari. Vuba cyane. Banyitege. Okay. Kivodo. Evan, Bigi. Je kumbure mu kurangiza nagira vuga ati Dodo ntiharambe amareresi mu Burundi kandi ntiharambe abantu bafata ry'amajwi. Kuko uno munsi hazindusingwa n'abantu bafata amajwi. Kuko ningwani ikomeye cyane hajya anyu umuntu afata pershe gutya isaha yose umuntu wo kubawa cyane umuntu abari kuri misket yumva ko ijwi rimeze neza ngo kubaho. Ariko Dodo akajambo kari ku mutima kumburi wari wifuje gushobora gusabikanya n'abakunza Black Fashion cyane ariko muri secteur y'amasinema kandi tuvuga n'ubuzima bwa Dodo kazi. Murakoze cyane. Icyambere ndashimiye Black FM kubona mwanyizeye mukantumira. Mwakoze kunyiyumvirako hama ivyo twari kuganira byose no kuri numvise twabiganiriye n'amahoro. Mwakoze cyane tugushime cyane Dodo Fashion. Je nibaza gutembera umunsi umwe ndakenge naguza hasi ni akoma ngufite zabakobwa gusa. Oyizongendereye. Okay. Tuzobiraba. Merci beaucoup. J'étais à kugira muri The Star System. Merci beaucoup. Merci beaucoup namwe.